hari amakuru rero nagiye kumenya mu nyuma ku nimero imwe byari bihari burya nasanze ari umugambo uri ku butegetsi niyo karata yari ihari ari umugambo CNDD-FDD niko bimeze nawe ne washitse witorera rero no mu 2020 niho nashitse niho washitse niho watoye yuko ariko hari abandi nabo batoye ukundi amatora yo yabonye gute muri rusangi ko kumburenge no gushika ku bantu nabonye batanguye kuvugira mu ntamatama hariho n'ababiseruye yuko amatora ngo yari inkinamico bo ubwa mbere hoho ngo abategetse byo mutora oya nta bari kuntegeka ngo barabategetse ubusibyo ngo bababwira ati ngo nutora aha oya reka duhere ko aragomba ku mugambwe twita ko ari umugambo ukuze mu gihugu cy'u Burundi umugambwe ubwa mbere yego hariho abantu bashobora gusigana insimbizo bazi ngo bahetse umwana kandi yapfuye kera abo ni bandi ushatse kuvuga ngo nduge ku kibazo uri kuravuga kuko mfatiye kuri uwo mugambo yiprona ari wo wacu wanashaka kugiye kuva ndawuvuye mu ntayire mu 1993 iprona bagiye barayikorera ikintu bita vote sanction bisigura ni n'amatora yo kubuhana uravyumva kuko ico gihe hari abantu baba batakubwira yuko bababaye ibyo uri kurakora n'inge murongo w'umugambi kandi bakwemeza nuko bakiri kumwe nawe bawurimwe mugabo bakavuga ati tuzomuhanira mu matora abone yuko tudashobora kumutora malgré que yibaza yuko turi nyuma yiwe cyarabaye kuri ndadaye baze ko boya babanje kumubwira bati intsinzi ni kashi ati urayifise barabonye yuko no mu 2020 hariho ibaba twari turongoye washaka twariyerekeye turaja mu ibarabara kandi se twari majorité yego sabuze ati twebwe rero twihweje aho uburongozi bw'umugambwe bugeze tukaraba n'umukandida batanze tidushobora kuja guta amajwi mu gihe twe tubona yuko umuntu tomutora n'ivyumviro bariko rakora atavyo bafise mu mitima kuko ubuyobozi bwabo ni bubi nibwegeranya burasambura tuji inama umugaragaro tubisabye uruhusha medravire bico rero no kurara neza kuko urupfu n'imvane biragoye nimwe byo kubwira abantu ngo amakuru yose amenye ko ukomeye uriho roho kandi ari ubucaca igihangange umbe nawe urumva warajegeye nta kintu kirimo nibemere icavuye mu bushake bwa bene gihugu Apôtre ubutumwa umuntu yoha abantu bari mu migambwe kumbura atari uri ku butegetsi kuko ubutegetsi uko butanzwe ariko tubwubaha ni Apôtre Isidore Mbayahaga nuko navyumva ni kuvyumva kandi burya niko kuri cyo ndavuze ati umusozi utari buhinde cyangwa se utari busuni utari buhenure turawegamira n'ubundi umuntu uzi ubwenge ubutegetsi n'ubwo bwanga utashoboye kubukura ibihe byiza cyane kuri we mukunzi wa Utamu podcast uri mu Burundi cyangwa se uri mu makungu tugushimire cyane kubukurikirana ibiganiro byacu ibintu ni bitatu bishobora gutuma unezerwa harimo kugira amafaranga kugira amagara meza ndetse no kugira umuryango nta kindi kitunezera twebwe atari uko tubafise ariko mwongeze ko icyo Apôtre rero aherutse kutubwiye kugira igihugu ni cyambere ni ikintu gikomeye cyane rero imbere yanje nk'ibisanzwe ndi kumwe n'umutumire wacu adushikiriza byinshi mu buryo butandukanye yaba ibyubaka imitima y'abantu ni Apôtre Isidore Mbayahaga tumufise muri Utamu podcast. Apôtre nongeye kugwaha ikaze muri Utamu podcast y'uno munsi. Murakoze cyane ndabakengurukiye ndamusana bariko batwumviriza bashobora kumva urimi tuvuga aho ni nk'abanyarwanda abanyamurenge bahororo n'abavumbira n'abandi bose bo mu Buganda batwumva hariho n'umvise bati turavyumva cyane hariho n'abari muri Amerika rero bashima ibyo tuyaga ibyo mu bayagira ngo barabashimira cyane gose Imana bahezagira hari n'utu message turonka tw'abantu batubwira ko ari bakorera muri za Goma mugabo begukira igihugu cikiri hakurya ya Kanyaruya ngaha hirya cy'u Rwanda nabo badushimira bavuga bati ibikorwa bya Apôtre turabishima cyane ati nta atubwiza avuga ukuri ati kandi ukuri kwari kwarabuza abagushikiriza ati mugabo Apôtre turamushima gose abo bariho naje hari aho abanyandikira bakambwira ko badukurikirana kandi hariho ibyo batoshobora kuvuga ariko twebwe dushobora kubibavugira nico rero yavuze nabatera imijugujugu wa Apôtre ibyo ni bisanzwe kuko burya
igiti kitagira ko ivyamwa ntawe gitera amabuye nizere ko rero byari biryoshe iyi minsi mu igenekerezo rya gatanu kugeza uno munsi ni kwigenekerezo ry'umunani ry'icenda ariko igenekerezo ry'umunani twibuka imyaka 5 igeze muhisi Petero Nkurunziza kwigenekerezo rya gatanu yaramatora inkoko yabaye yo ngoma mbwira byari Apôtre abantu twakubonye amasanamu yagiye araca hirya no hino uri ku murongo nimero ya mbere ugiye no gukora no kuri cya giharuro nimero imwe nyene yego niko byagenze tubwire ngene byagenze ujya munsi wewe waraye ntibuca oya sinaye ntibuca ariko umuhigo naye nahize narawuhiguye kuko naraye Bujumbura nibyo kandi je ntorera iyo mvuka mu ntara ya Mwaro mugabo kubera igihugu cacu mbana nshimire leta yacu ya Bavuye ndayishimiye egome yashoboye kuduha amahoro n'umutekano navuye muri saha 10 zo mu gitondo zubuca yego natsi imodoka ndi jenyene mu modoka nta mushoferi nigeze ngora naridugaye yego ndaduga iwacu Mwaro amabarabara yari ameze neza hari umutekano umeze neza inzego zo kwivuna abantu niho zari ziri nta kakacira oya jewe nkuko naye nabivuze nashitse ku kazu k'itora kw'ahantu bitwa mu Kigutu niho ntorera niho ndahabona mu Kigutu kujya nabigitse naye nabivuze niko byagenze nari ntonze ku murongo w'imbere wari wa mbere hanyuma ashitseho cantora ku nimero imwe canditahi saa 3 nashitse Bujumbura nuko byagenze ku nimero imwe uritahi nasize mbwiye umugore nti musigare mwarise ndagarutse yego icayi nakinyoye muhira ngarutse uvuye Mwaro yego kwera umuhigo wawe warawuhize kandi warawuhize hari amakuru rero nagiye kumenya mu nyuma ku nimero imwe byari bihari burya nasanze ari umugambo uri ku butegetsi niyo karata yari ihari ari umugambo CNDD-FDD niko bimeze nawe niho washitse witorera rero no muri 2020 niho nashitse niho washize niho watoye Apôtre kandi ugire ko ayo matora nyene kuko urumva watoye uko ariko hari abandi nabo batoye ukundi amatora yo yabonye gute muri rusangi ko kumburenge no gushika ku bantu nabonye batanguye kuvugira mu ntamatama hariho n'ababiseruye yuko amatora ngo yari nkinamico ubwa mbere hoho yego niyo matora baye mu Burundi hari umutekano n'ubwo ko umusesekara je niko ndaduga mu gihugu hagati wacu gutora nagiye narengana handi hantu hari amazu y'itora ibiro by'amatora iyo saa 10 nagiye hari abari bandi baremaze gushika ku mazu y'amatora batonze imirongo bavuga ati twe nibatunyarukize twitorere twisubire imirimo ya misi yose nukuvuga umuntu yagiye gutora nka permit yasanze ari wenyene abantu bose imbere ya saa 6 basa no ko bari bahejeje gutora rero n'amatora atamusunikano warimwo wabona atagushamirana kurimwo kandi imigambo yiyandikishije hose abona batekanye je nabona banyakira bose ariho bari ababoserivatere bose ariho bari abarerezi n'abacunze by'imigambo yabo yabatumye n'abigenga ntakiyo nabonye kitameze neza ngo bategetse ibyo mutora oya rero ntabwo ari kuntegeka ngo barabategetse ubusibyo ngo bababwira ati ngo nutora aha oya reka duhere ko aragomba ku mugambwe twita ko ari umugambwe ukuze mu gihugu cy'u Burundi umugambwe iprona wana ubayemo Apôtre nta n'undi ndajamo nta n'undi urajamo eka umugambwe iprona ko wawuhozemo nkaba mbona batangiye kuvuga yuko amatora yari nkinamico ngo hariho abantu bategetswe ko batora hari abantu batewe ubwoba hariho abantu birukanywe hagezwe guharura amajwi reka duhere ngaho kuri iprona nyene wanabayemwo uhere no mu myiyamamazo aba bantu ntibashobora kuba bagize amakenga rero batariyo ko usanzwe nawo ubunze uwo mugambo kutegura ibya wari umeze gute wawubenye gute muri rusange ubwa mbere yego hariho abantu bashobora gusigana insimbizo bazi ngo bahetse umwana kandi yapfuye kera abo ni bandi ushatse kuvuga hapo nduge ku kibazo uri kuravuga kuko mfatiye kuri uwo mugambo y'iprona ari wo wacu wanashaka kujye kuva ndawuvuyemo nta wundi ndajamwe yego naho banyegije inyuma ndikinjurira njana abandi mugana ganda vuye yuko umugambo w'iprona sinumva ingene wovuga yuko wibwe wagiriwe bijya byose mu gihe cy'imyamamazo atabantu bawitavye twabonye cyo kimwe n'iyindi migambo
burya urubanza rucika wamaze kuboneka isura yaho ingene bimeze mu gihe c'imyamamazo abantu benshi sinzi hafi ngiye abarundi bose twabonye yuko bakondorera inyuma y'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD cyane sivyo muri ico gihe rero hirya n'ishusho yerekana ingene amatora azogenda mu yindi mvugo ingene amajwi azoboneka kuri buri mugambi wese bitoje yego burya ipona rero yokwegeranya abayitavye mu myamamazo igaca harura n'amajwi yaronse ukuri yoreka urupfu n'imfana yosanga bisa ayo yaronse bifise nibo bayitoye gute ipona yagiragira ingorane zikomeye kuva uravye mu bihumbi daire mu 1993 ipona bagiye barayikorera ikintu bita vote sanction gisigura ni n'amatora yo kubuhana uravyumva kuko ico gihe hari abantu baba batakubwira yuko bababaye ibyo uri kurakora n'ingene urongoye umugambi kandi bakwemeza nuko bakiri kumwe nawe bawurimwe mugabo bakavuga ati tuzomuhanira mu matora abone yuko tudashobora kumutora malgré que yibaza yuko turi nyuma yiwe cyarabaye kuri ndadaye bazi ko boya babanje kumubwira bati intsinzi ni kashi ati urayifise mugabo amaze kuja mu matora warabonye yuko hari abantu bambara impuzu inkofero ya ipona ku murango mugabo itari mu mutima biyambariye hageze gutora ko umuntu yihereye akabuku iwe rero agaca tora ico yumva yoshira imbere mu yindi mvugo yani vote sanction uco duga ni vote sanction ubukomesheje imyaka yagiye irakurikirana ipona iravungagurika no kuvuga abanywanyi bari muri yo ndetse no mu nzego ziwuyoboye bagiye baracanamo nta narimwe amatora yaba hajya kumugumya hataramababa hari baba gitwe ryo kumugumya byinjira n'ibindi ryasohotse gushika nuno munsi niko biriko biragenda barabonye yuko no mu 2020 hari hiba twari turongoye washaka twariyerekeye turaja mu barabara kandi se twari majorité ego twabuze ati twebwe rero twihweje aho uburongozi bw'umugambi bugeze tukaraba n'umukandida batanze tidushobora kurya guta amajwi mu gihe twe tubona yuko umuntu tomutora n'ivyumviro bariko rakora atevye bafise mu mitima ego kuko ubuyobozi bwabo ni bubi nibwegeranya burasambura tuji inama umugaragaro tubisabira uruhusha Medraville ego abantu bose turiyegerana tuja mu kinanira ahantu kuri Dadina kuri 12 niho inama yabereye rero tuti twebwe rero amatora arageze nk'abadasigana tutariko turahuza ku vyiyumviro bya Rwagasore rero turiyumvira kuri projet de société y'umugambi byo twopresenta abantu tutariko turahuza kubotangwa ngo baje imbere gukora iki turatora ntidutora kuko tudatoye twiyatsa uburenganzira bwacu yego ariko niba twatora naho turatora umuntu tubona yuko tugiye gutijwe mwicama kataje zomarira twebwe tuti rero twanzura yuko dutora mu gutora rero baba bati camuja hamwe turanore mu migambi isigaye ko tuza gutora umugambi turatora abstention ntidutijwe tugiye turiha ifoko turamu abantu bariko ritoza turihande turashira ku munzane tuti tuja gutora CNDD-FDD niyo mwaciye mutora niyo twatora ntitwinyekeje tutavuye ku mugaragaro uravyumva kuva kiriya gihe ajya amajwi yose babonye atoye CNDD-FDD avuye muri ipron ntarigera asubira mu mugambi w'ipron oya nubu yarasubiye gutora CNDD-FDD niba yasubiye gutora n'ubundi udashizemo n'abandi bo mu nyuma bagiye barabamekonta bavamo bakuranamwo dukokora nitwishi hariya bapfa nahone ikintu batazoronga nahone baravuga bati ibikunda reka nakubwiye umugambi w'ipona ugiye kuraba mu gihugu ufise ubuce waho rutorwamwo cyane yego niho ubonera aho ugeze ikomune yabi ya mbere mu Burundi buzima nta yindi yigeri zapingana ari zibiri yari komeye ka Gisozi n'indi ikarusaka imwara muri uno munsi ipona rayironseyo igice kimwe n'ibice n'uduce 59 ntishikana amajwi 2 kwijana mwicamake nta mushinga amateka
nibikunda wasore baheza nawe wiharurire aho ni muri Gisozi nta mushinga amateka muri Rusaka nayo yigeze kuba ya mbere naho ndishikana amajwi 2 kwijana ni kuvuga abadasigana bose bahora batora iporo bose batora undi mugamba kandi binjiye mu migambo yindi babona yego benshi mbere binjiye muri CNDD-FDD ku mugaragaro hari n'abavuye mu nama bamwe bakavuna mu nama ngo jambo za komine mugabo bakaja kwinjira muri CNDD-FDD none hageze gutora uno munsi ukaraba intara ya mbere yazi imbere ya zaburu n'izindi ni Mwaro uyambi biyambere mu gutora umugambi w'abadasigana iporo uno munsi amajwi yarayito yose gishikana 5 kwijana none wovuga yuko umugambwe wibwa amajwi gute aho kwidogera abateguye amatora ibidogera abatoye ariko batugoshwa ko ariko nako bigishijwe nabo nyine oya umuntu wese atora icabona icyo yumva n'icyo ashima nimba abantu bashoboye kuvuga ati twe ntitutora dutora uwundi ntihemere watowe rero ni ya vote sanction iprorora babwira iki rero uko biri kose mwe muravuga muti twebwe umugambi twafashe ni wo gushigikira ipona kugizosubire kuronka amajwi itagize ibintu bya reunification ngo yiyunge yegeranya bakiwumva kuko no sinibaza ko bose na benshi kuko benshi bararambiwe kugeza aho baja mu yindi migambi sinibaza yuko ukimeze uko wubatse uyu munsi no mu matora azokurikira bo kwizera bazoroha biragoye ishusho tuyibona no umunsi si ishusho y'umugambi wo kwijamo kuko ikintu cyonyene iprona zigaranye ni partie de l'histoire n'amateka nukuvuga wa gasore yari mudasigana yarondeye independence mugabo abo bayironderanye bibereye mu yindi migambi kandi kwa gasore baramwumva n'ubu baramwumva kandi bakamwumva batakiri muri iprona rero ako kantu konyene kuvuga ko ari umugambi wa kera ufise icyo wamaze ko warondeye ntayo kwikukira nico cyonyene mugabo abantu bari nyuma ya gasore kiriya gihe no munsi ubwari nyuma ya Olivier bari nyuma ya Gashatsi bari nyuma yani bari nyuma y'umugambwe kandi bararondeye ahandi bajubu ibintu byarabaye kundi sivyo muri make turabire hamwe rero kumbure tuve kuri iprona turabire no kuyindi migambo Teresa Honorable Reverend Kuriyo arongoye umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD mu byo yashikirije yavuze ati twebwe turize ko amajwi naho batarashikiriza ibiharuro twisunze ko abari baduharagarariye observateri bacu ibyo baduhaye ibiharuro ati 90 turayarenza nonega nyakuba nakubatse we ko wari ngaha biyamamaza tume tubaze kamera gusa yonyene nabonye ifoto burya mu bisanzwe titwagiye mu matora twaramaze kubona uzotsinda ku masanamu byaragaragara yego none ko twagiye tubibona tukaba tubona iyo migambi iri kiravuga nyinshi ntiyashoboye no gutanga abakandida bakwiye mu gihugu cyose hari aho babuze numwe ugasanga mu ikomine ziya za kera atari zishasha ugasanga mu ntara imigambi yo gutanga abakandida b'abakonseye b'amakomine ni 2 canke 3 yego uwo mugabo wasanga ngo twaribwe hariya kandi utagiyeyo none uvuga ko wibwiki mu gihe nyine muri seni atigeze atanga ati je ngabo bakandida bagiye kwitoza hariya none uvuga yuko mu gihugu cyose witoje mu ntara imwe tuvuge muri yo ntara imwe ugasanga witoje muri komine imwe ugacuvuga yuko amatora y'agana bakwibye tuvyite ko guhuma amaso amakunguru rero sivyo oya barundi baracanye ku maso nawo babesha barabizi ko ari ikinyoma ibyo ni byo kugomba gutera utwondo muri iki kintu ciza dufise cyitwa amahoro n'umutekano abantu baramaze kurengera batandukanya by'imigambwe baramaze kumenya icyo bapfana icyo ari cyo bashize igihugu imbere ubwo rero bibereye mu bindi bikorwa bakabifitiye amahoro n'umutekano wewe gutorwa cyangwa udatorwa iyo si ingorane nimwe ku muntu n'umwe ni ingorane y'uwawe kuko wizigiye amajwi udafise rero muri ico gihe rero ushobora kuvuga ngo wibwe kandi ukibwa ibintu bitaboneka ko ufise none utitoje aho hantu uvuga ko bakwibye batora bitoje none utora utayitoje
Nico rero no kurara neza kuko urupfu n'imvane biragoye. Nimwe byo kubwira abantu ngo amakuru yose amenye ko ukomeye uriho. Roho kandi ari ubucaca. Igihangange umbe nawe urumva warajegeye nta kintu kirimo. Nibemere icavuye mu bushake bwa bene gihugu. Mu bushake bwa bene gihugu. Apôtre ubutumwa umuntu yoha abantu bari mu migambwe kumbura atari uri ku butegetsi kuko abari mu mugambwe uri ku butegetsi bo uyu munsi naho CNDD itaratangaza amajwi ibiharuro baharuye kuri ujya munsi w'amatora baremeza neza ko bafise amahirwe yo gutsinda ano matora. Abandi urabahuye butumwa muri rusangi tuvuye kuri Prona na za Frodebo nabandi urabahuye butumwa. Nibemere bashiraho intahishize urumva ntihatsinze umugambwe hatsinze abarundi kuko abarundi babashiye urubanza. Muri ico gihe rero abantu nibemere bashiraho intahishize kuko ntihoja kuvuguruza ivyabene gihugu bakoze. Yego kandi hoja kubatatira ngo uvuge ngo kubera iki mutantoye jewe bakuretse bakubona bakurenganye bakuze. Reka rero ubutegetsi uko butanzwe ariko tubwubaha ni Apôtre Isidore Mbayahaga nuko navyumva ni kuvyumva kandi burya niko kuri cyundi yavuze ati umusozi utari buhinde cyangwa se utari busuni utari buhenure turawegamira n'ubundi umuntu uzi ubwenge ubutegetsi n'ubwonko bwawe udashoboye kubukura ni wemere bukorere bugutware nawe uyoboke nibwo bwenge nibwo bugize ubwenge cyane. Ubwo mwicambake nabo bayoboke CNDD-FDD niba yatowe ari basumbije amahoro. Biga none ubundi ntibayoboka ubundi ho batwagwa nande ni CNDD-FDD n'ubundi batwara. None biga n'ubundi bari Apôtre nta ngaruka ushobora kubona bizotera mu gihe nk'inamashinga amateka izo bikoranye dusanga harimwe abantu b'umugambwe umwe gusa. Mu gihe abarundi bavyishimiye bakabona imigambi yabo yashobora gutera imbere igihambaye s'ubwishi bw'abavyiga uwuvyiga naho yoba ari umwe agapfa kuvyiga uko babishaka akabashikana kwihangiro bashaka yashusho y'Uburundi dukeneye tukayibona. Ikibazo cy'ubwinshi mu bw'imigambwe mu nama nshinga amateka ico si kibazo ku murimyi si kibazo ku muntu ari korora si kibazo ku muntu yibereye gusudira ahantu wakeneye amahoro n'umutekano yishorera utuntu twiyo ku isoko amafaranga yiwe yabike projet ziwe zibandanye. Hama iki nacyo ntiwovuga ngo nubwo batantoye ngo inama nshinga amateka bibaye mbi kubera ntarimo. None abaje kwigirwa ibibazo nibo batumye baja kuvyiga nimba barabonye ko wewe utotumwa usibyo bagatuma uwundi igikorwa cyakorwa n'abatanu kigakorwa n'umuntu umwe. Igihambaye suko icyo gikorwa gusa wa mugani none ngo ako kantu niko kubirumvikana. Reka turindire ibiharuro kumbure nizotangaza tuzatubwira abantu mu buryo bw'idoni dibiharuro CNDD-FDD yarose Prona yarose n'abana bariya ndetse hariho abari mu runani nabo nyine tuze turaba ibiharuro byabo ariko gusa twizera ko nkuko babivuze abarundi batoye amahoro. Igihambaye si ugutwarwa n'imigambwe myinshi igihambaye no kuba mu mahoro n'umutekano igihambaye